chanson son chance quoi alléluia chance qu'on alléluia chanson qu'on alléluia chance qu'on alléluia n'indirimbo y'abashinwa ngaho numvise muri iyo minsi ishize ni nk'akandi karirimba k'abashinwa muna numva ntatahura kavuga ngo oh manju kokirayi yocha gutobora oh nanje saskones qui sont paskos qui s'écra oh manju naskos que je crois mbabarire ntimuvuge ngo nkwengo busa nkanuze okay karakanyuzemo gatoya hano hari ibintu ngo mbabwire mbangutse ntabwo mugomba guteba mbangutse rimwe na rimwe hari abantu mukunda kuza bamwe mu ntungarige mvuga cyane uko de mu modoka jewe nkunda gufata ama audio ndi mu ngendeshwa bivanye n'ibikogwa niyo mpamvu hari igihe nkunda kuzamura ijwi cyane keshi hari abantu bakunda kuza urumva ngo wewe uri umaso w'igihugu wewe uri umaso w'igihugu wewe uri umaso w'igihugu wewe uri umaso w'igihugu nk'uyu Pacifique rinahazwe Pacifique uri umaso w'igihugu mugabo before yuko bitwa umuntu umaso w'igihugu ubu banze urabe neza uwo mwaso w'igihugu muvuga ntaba ari wewe mu majambo make nta mwaso w'igihugu abaho umwene w'igihugu nta ubaho kirese gutemeranya n'ubuyobozi runaka reka je wambabaze akantu gatoya ubu mwebwe abarundi muri cayaho ndi ari haza kubura umurundi aza kuzambwira ngo wowe uri kirofa wowe uri kijuju okay je ngo madababaze buno bujuju abantu mwese mwumva ikirundi mbabaze buno bujuju bwanje utize oyo utazi politike mwe muzi politike mbabaze kano kantu ubu nk'akarorero abayobozi bacu ndavuga abategetsi abayobozi bacu baraza bakabwira abarundi ngo iyi ndege iri muri garage muri Espagne muri garage imazeyo imyaka 11 buri mwaka baraza mu nama nkenguza amateka nashinga amateka bagasinya bakavuga yuko hasohotse imiliyoni 370 ngo zigende gukora iyo ndege iri muri garage imyaka 11 ikabirangiye none mbabaze nimba mutari bigoryi vraiment no mutegetsa nkurikirana avuga ngo nango Burundi nimbonera kuri nkurikirana ivuga ngo nango Burundi ikijuju cyose kinkurikirana kivuga ngo nango Burundi neza na neza muremeza yuko indege y'u Burundi igangaraye muri garage imyaka 11 yose reve imyaka 11 yose ndababaza nimba muri n'ubwenge mwebwe ndababaza nimba mwigira abahanga mbaza abantu muri n'ubwenge ivyo bibaho koko umuntu ariko aravuga ati none aya mafaranga ari mu nama shinga amateka nkenguza amateka asinwa ngo agiye gukora indege tera nayo mafaranga imiliyoni 370 uyatera ni imyaka 11 muraba yuko indege shasha ibitarabonetse mugaba ntasone mugirejo uzobona umutegetsi yongeye guhagarara imbere y'abarundi avuga ngo urumva ngo turiko turavyiga ngo iri muri garage ubu muri jewe ndimwe namagana ngo aya mafaranga areke kuyasesagurira ubusa namwebwe muri musesagura amafaranga ku kintu kitanahari je naziko bayiriye jewe ndabizi myself barayiriye ninde muntu yanka igihugu ninde muntu afukamye igihugu munda uyu munsi mwebwe murimba ubutare ibinogo vyuzemwo imba ubutare mugabo na perezida ararira avuga yuko ngo mu kigega ca leta hinjirayo 0 nimba ntariko nganira n'imbesire mu mutwe nimba ntariko nganira n'abajya mu mutwe nimba ntariko nganira n'abantu mu mutwe barimwe amazira ntoki
nihehe mwabonye igihugu kizima kirimo abagabo kirimo abashingantahe habamwe abantu bakiba mu kigega cya leta hakajyako zero? Mbwira mwe mwize politike, mbwira mwe mwize cyane, mbwira mwe muri n'ubwenge je kubera ndikijuju, mbwira mwe muri n'ubwenge aho mwabonye itunga ry'igihugu risahugwa ukazura umutegetsi ukavuga ngo kuri leta haja ko zero, mugabo abo bantu nibafatwe. Mbwira aho byakabaye ku bantu bakunda igihugu, subiza aho byakabaye ku bantu bakunda igihugu. Wowe uri kirofa, nimba jewe ndi kirofa, mwe namwe muri birofa kuri jewe binyikuvye k'inshuro 8, ahubwo izo ni nke, izo ni hiyo ngwiza inshuro 20. Nimba jewe ndi kirofa, mwe namwe muri birofa inshuro zikuvyizi wanje 20 nimba ari uko bigenda. Ivyo reka kubye ku ruhande nari kuvuga n'ibindi birenze nabahayemwo akarorero. Nari kuvuga ku bijyanye bavuga ngo nakano mwaso w'igihugu. Tuje gatoya kuri Pacifique Ninahazwe. Je Pacifique Ninahazwe ntacyo dupfana, ndazi nawe nari n'umujinya ari n'umushiha vraiment. Pacifique Ninahazwe ari n'umushiha pe, ico rakizi ndakizi kubera yari igeza kunyandikira jewe ni numero ndi nazo na message yanyandikiye ndi nayo kuri WhatsApp, yaranyandikiye ewa narapfu hari n'indambi Pacifique wogiye no gutera comment yakajagari nk'ibyo je mungirako acha kubroka, niko atenda bizi acha kubroka. Ariko rero ivyo biri ku ruhande Yesu je no muhora n'ivyiwe biramuraba, urubuga n'ugwiwe sugwi wanje. Ariko bamwe muraza muri mwebwe harimo mu mbonera kure, harimo no mu Barundi muvuga ngo Pacifique Ninahazwe no mwaso w'igihugu. Arashobora gutangaza akababwira umuntu yabuze. Ndabaha akarorero, hari umuganga w'Igitega baheruke kuzanira umwana bita Moses. Uwo mwana yaragwaye bahamagara muganga ngo amuvure. Muganga ngo banza murindire ari kumwe nihabara. Hanyuma mu nyuma wa mwana arapfa. Agiye imbere y'ubutungane uwo muganga urubanza rwaramutsinze. Bavuga ngo azopfungwa ngo imyaka 2 yonyene. Muri bino bihugu urubanza rugutsinze ni imyaka 10 na kuzamura hejuru. Ivyo byaha biguhamye imyaka 10. Mugabo ryari bace batangaza yuko bagomba kumweza. Pacifique Ninahazwe cyaravuga ati gute mushobora kwemera kweza umunyavyaha nk'uyu? Muri mege mumbonera kure nta numwe yavuze. Mwaciye mutaruka ngo Pacifique Ninahazwe ngo ni umwaso w'igihugu. Wewe wemera umuganga yaretse umwana gapfa. Na Pacifique Ninahazwe arimo avuga ati gute muretse umuntu yishe umuntu ngo yidegemvye, ninde kigoryi ninde mwaso w'igihugu? Turabasa ninde kigoryi ninde mwaso w'igihugu? Sinzi ko muri ko muravyumva. Ninde kigoryi ninde mwaso w'igihugu? Tugende. Pacifique Ninahazwe arashobora gupostinga umuntu akababwira ko yaburi urengero, akavuga amazina, akavuga adresse n'imodoka yamutwaye, kubera yuko imodoka yari nziza baba bayibonye. Mugabe uzokumva byasa mu vyindi, byasa mu diringi, nako byasa mu fikiri na karisema byantumbaza imari semu suzi ntumbaza ngaho nyene ngo ni semu diringi n'amari mavumbagura ntumbaza ngaho. Ngurumva ngo niwe ngabarungika ngo banyuruza abantu. Urumva izo mbesire, uranyumvira izo mbesire ngaho. Hanyuma yamara gutangaza abo bantu mwege mukagaruka ngaho mumutuka. Mugabo uwo muntu wabatuma ngo murondere wa undi yanyuruzwa mumutwereke turabe, ntimushobora kumwerekana. Mu nyuma mumva ngo yatowe ari kiziga. Wagaruke ngo Pacifique Ninahazwe ngo ni umwaso w'igihugu. Bamuza mumuvugururisha ukuri, mugira muvuga muti yatangaje ngo runaka yanyurujwe, muti yabeshe, nguyu ariho.
hanyuma duhagurukira icyarimwe tumugwanye nawe kuzaga mu mutuka ni umwasa w'igihugu wamwica azobarambana mubona ni mwege bagoma ahubwo babicanyi mwebwe nibo abantu bambere bankigihugu ahubwo ivyo bitiwe reka nje kuri point y'ikiro nagomba kubabwira rero ico nagomba kubabwira murabizi yuko muri iyo minsi ishize nababwiye ivy'indarayi irimo ikogwa jewe sindi umunyamakuru je ndi umuhanuzi number 1 icya kabiri ndi umusesanguzi Imana ibabarire sigomba kwirata mu bijanye nivyo bahanuzi iryo nibangaji wanje ni Imana ariko ni vyinshi jewe nagiye ngaho ndababwira bitaraba atawundi muntu arabivuga mugaca mubibona nuwanga urukwavu remera ko ruzi kwiruka icambere narababwiye nti ndakugarika bagomba bamukure mu bushikiranganje bwa mbere hanyuma ndakugarika bace bamugira uri uyoboye inama nkenguza amateka cyanke uyoboye inama shinga amateka abarundi barahagurutse baranuka ngo mbe wa musazi we ngo wamubeshwe wakijuju we ngo ta politike nguzi ngo raba ngo amadosiye ngo yarasohotse ngo yabagize inama nkenguza amateka n'amashinga ngo ndashinga amateka ngo mbe ngo wakijuju ngo warigizwe ngo ubonamo ngo ndakugarika mu nyuma bagiye bamubona bamutora ngo agomba yobora inama nkenguza amateka bimene babwira bataravuga biti ba biba birabaye ivya Fabrice byo mu vyandike azorya gasho nanuze nkuri ya mudogitani Marinde wakira hospital kiranimba bamwitana agasho ivyo birazwi narababwiye mu vyandika hano aje buhundi narababwiye ibijanye n'ivya majoro uwayoboye igisirikare kandi turamwubaha ariko narababwiye ni target niyo kumushira ku ruhande kubera ko ibihangange byose turabona yuko bagiye barabica inguvu bamwe ngaho bagiye barasakuza baratukana imisi bitarangiye nagenda bibona bariko barabitangaza yuko hari umubano utameze neza hagati ya perezida na nuyayoboye igisirikare ngaho kubera iki ariko bapfa yuko ari umusirikare yapfunzwe na perezida hanyuma nawe asharaza aramufunguza ivyo bindi biri mu nzira narabibabwiye mwarabibonye mwace mbona birandikwa icya gatatu narababwiye ni ibisabo bizovidoha muri Katari izobasaba yuko M23 iyobora imyaka 5 yifata kibanza ntabwo bari bwabisohora ntabwo bari bwavyerekane nta namwe mwari bwabibone ejo nacenda bereka Katari yabisohoye uko nyene ezagira sizi ko mugoma yuko ndigira nka bya bibwa by'ibiprofete nze nababwira ni byamaze nahanura ngibi byamaze navuga ngibi bya bindi ngibi naiba ejo magiye mu Katari bisohoye ntibaravyemeza oya ntibarabisinyira oya mwumve ntibarabisinyira mugabo nivyo byasizwe imbere ya myaka 5 bayinezemwo mumbwire ngene je nabona ivyo muri Katari bitaraba mumbwire ngene nabibonye mumbwire ngene nabibonye bitaraba byo muri Katari aha ivyigoma na Bukavu nabivuze uko nyene bitaraba kandi mwarabibonye byakurikijwe uko nyene bamwe ngo murakorana turakorana dukorana vyahe dukorana ibiki vyahe no nababwiye ndahanura now ivyo bitiwe bime vy'indarayi rero reka maze mumvize message shira bibabwira indarayi izofasha mu gutwara ubwo butare ikaba ije nk'inyishu y'ingorane zahora zishika mu kunguruza abantu n'ibidandazwa biremereye twonavuga mbere ko ubwo butare buzofasha mu iyubakwa ry'indarayi nakoze amalive ngahe ndababwira ubutare subira mugaruka muvuguruza ndababwira igituma nakoze amalive ngahe mbabwira indarayi kijanye n'ivy'ubutare nakoze amalive ngahe ndiko ndayibaza mwebwe ntimunyitako nagira ubwenge nabivuze bane bategetse bataraza no kuvuga ngo babivuge bakimara gutangaza ibintu by'indarayi jewe narababwiye ngo Barundi Tanzania ikorana n'abategetsi b'i Burundi abategetsi b'i Burundi benshi murabizi yuko ari bisuma baje kwiba ubutare sinatuswe ngo ninzigo
sinatuswe ngo ni shari, sinatuswe ngo ni ugwango ngo nanka igihugu, sinatuswe ngo ndamaramara. Nta neza nukubiba ubutare. Ega mana, ewe mgamana ji wamaye mana gikorwa kigoye vrema, wamaye gikorwa kigoye. Hari gihe ngomba guceceka je ngo numa ariko mana wamaye gikorwa kigoye. Hari gihe je ngada nkaryama nkumva ijwi rimbwiye ngo yagahaguruka uvuge, ntabwo birarangira ibikorwa, ntabwo birahera ibikorwa. Nkimva iryo jwi riranzamuye niryamiye nkavunduruka ngaho nza kuvuga ibi bintu numva nta gitorombuze, ntabwo nkenye, ntabwo shonje, nta nzari nyishe, nta kintu kiyo kiranyirukana muri Afrika, nta mpamvu no kwishira muri iyi risk. Namose ngaho yarabivuze muri Bibiliya ngo pfumurondera uwundi muntu ubwira, pfumurondera uwundi muntu utuma vrema. Cyari gambwira Imana raha uwundi muntu uhagurutsa avuge, je vrema undeke. Raha uwundi muntu uhagurutsa avuge undeke vrema, je undeke. Kuko je nta kindi ko ndabashakaho ni kwirabira my family, kwirira ko nirira kanyamaga koko nkikorera nkironkerera nyuma nkiryamira. Nta mpamvu ngenda gusadagurika mu mutwe kumenga niko mbwira abantu batumva, ariko nta kundi. Nukwiba ubutari. Reka mbereke iyabi indara yari y'u Burundi igirira umumaro abarundi bari kuyizungurutsa mu gihugu cyose, Imakamba, Ingozi, Karusi n'ahandi hatandukanye, niho bari kuzungurutsa iyi ndarayi kugira ngo igirire umumaro ibintu byose muri rusange mu Burundi, kandi byari kuba ari iby'abarundi. Ariko abatanzania babikoze ngo bimbe buno butare babwiyibire, babutwari wabo, babuhingurire iwabo, babuguriye bano bategetse. Muzoba mumbwira, muzoba mubibona. Nta kindi, niyo mpamvu bazanye iyi ndarayi bayigeza ku mupaka. Ikintu bagedere ku mupaka, wowe nta kintu ngaho cyo kumarira. Reka abanyarwanda mukunda kumva runo ruri mu gihe nkoresha. Reka mbabaze ikibazo. Ubu mege muba mufise ubutare ku mupaka wa Uganda, mukaba muzi ko ubwo butare bwibwa n'abategetsi banyu. Hanyuma Uganda igakora ibarabara cyangwa igakora indarayi, umuhanda mwiza. Yamara gukora uwo muhanda ukava muri Uganda ukagera ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Wumva abanyarwanda mwakwishima muvuga ngo twateye imbere, turakaze, turakomeye, twakoze ibintu bihambaye. Abanyarwanda mwabikora. Uwo muhanda koko wabari uwanyu? No, ntabwo wabari uwanyu. Uwo muhanda wabari uw'Abaganda. Ariko rambwira abarundi barimo batamba, mwumva hano bazanyemo cya kindi cy'ubutare, n'ubundi no gusahura ubutare, nta kindi ni kwiba ubutare. Ni kuvuga ngo kariya gace Tanzania yaragafashe, kariya gace ni imari ya Tanzania. Nivyo gusa bakoze ngo bakure ubwo butare babutware, twebwe abarundi ntacyo bizotumarira. Ibintu byari bihanze abarundi ni byinshi, kandi murazi ko n'ubutare kandi bwahora bwibwa ngaho bugashogwa. Duhanzwe n'ibintu byinshi mu Burundi. Nimba koko ubwo butare bagomba kubukoresha ivyo biraro n'ibindi, niba hazane iyo train mu gihugu hagati kugira ngo bifashe abarundi, kuko no muri Tanzania iyo train iri hagati mu gihugu ifasha abatanzania cyane. Twegide muri ku mupaka nta kintu cyane buri ngo bidufasha, ni bwa busuma n'ububandi. Ngira ngo ibi birabaye confirme, muravyumviye n'ubutare, nta kindi nuko mutumva, muzokumvirayo. Niyo bazana training hagati ndani mu gihugu, aho vraiment nzobishima kandi nzovyemera. Now turi kuri cyo rero, harakari kantu kabaye muri Kenya ngomba kurangirizako. Na Kenya abarundi barantuka. Sinzi ko abarundi benshi bize ko banyuze mu mashure, rimwe na rimwe bambwira ngo nta politiki uzi, ngo nta mategeko uzi. Reka muvyumvirize hano ibi vyabaye muri Kenya, cenda birangirizako. Basabye ko President William Ruto ajya gusobanura ruswa abashinja. Abasenateri bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta muri Kenya basabye President wa Sena guhamagaza President William Ruto kugira ngo asobanure uburyo abashinja kwakira ruswa. Tariki 13 z'uku kwezi nibwo President William Ruto yatangaje ko abayobozi batandukanye baha abagize inteko ruswa mbere yuko bajya gusobanura uko bakoresheje umutungo w'igihugu. Yagize ati ari ibintu tugomba kwamagana biri kuba mu nteko. Hari amafaranga abayobozi ba guverineri n'abaministiri bari guhabwa, cyane cyane abajya kubazwa n'imitwe y'inteko yacu. President wa komisiyo ya Sena ishinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo wa leta Moses Kajwanga yasabye President wa Sena gutumiza President William Ruto kugira ngo atange ibimenyetso kuri ruswa ashinjura urwego. Ni igitekerezo cyashyigikiwe na Vice President w'iyi komisiyo Jones Mwaluma n'abandi bayigize barimo Edwin Sifuna, Enoch Wambua na Samson Chelagey. Ubu rero barundi ndababaza, mwege migira ko biza cyane mu mbonera kure. Kenya gihamagaza President ngo ze asigure ivyabesha. Ni kuvuga ko Kenya ari bijuju nka jewe.
hari izo mbonera kure zo ziri no muri Kenya nyinshi. Ndagisubiramo ikibazo kugira ngo cyumvikane. Ndakibaze mbonera kure. Ubu Kenya ihamagaza perezida ngo azasigura ibintu. Ni kuvuga ko Kenya ari kijuju nka jewe, urumva na Chimamanda Moses ni kijuju nka Kenya, nka leta ya Kenya. Niko mugombye kubivuga. No mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi harabivuga yuko neza na neza perezida agomba kuza gusigura ibyabaye. Now icyo ngomba kurangirizaho ni cyane. Perezida wacu w'u Burundi agomba kuza imbere y'inamashinga amateka akabazwa byinshi biri ko bironondeka mu gihugu. Yes, of course. Jenteye nk'abanyekenya ntandukanye n'imbonera kure bamwe muri mwebwe mudatekereza mbari. Je ntabwo ntekereza hagufi jewe. Je nkorera kwibwirizwa shingiro. Nibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirabinyemerera ko perezida ahamagazwa akaza gusigura. Turambiwe no kubona amamiliyoni amajana 370 ngo bariko batanga ngo mu ndege ikoreshwa perezida bizi aza bisigure. Turagomba kumenya abantu bitwa ngo ibihangange ngo babuze igitoro, ngo ibihangange bigira gute, ngo ibihangange ngo vyonona amatungo ya leta perezida arabazi. Turagomba kwaza imbere y'abarundi bisigure. Turagomba yuko perezida azasigura impamvu u Burundi burimo buca muri bino bibazo. Turagomba igihe yamaza imbere perezida abwira abarundi avuga ngo ibi nibisuma, bari abategetsi nibisuma, abagiriza ibisuma, abacamanza abagiriza ubusuma, bari abapolisi abagiriza ubusuma, abasirikare abagiriza ubusuma. Turambiwe no kwidodomba no kwama yidoga. Turabirambiwe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirabinyemerera. Yes, of course. Je ntabwo ndikijuju jewe. Ntabwo nikirofa. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirabinyemerera. Biriho mu ibwirizwa shingiro. Niko nibagiye akaronga kariko. Hariyo ngaye ibijuju muri yo misi heze byaje bimbwira ngo mwebwe ngo baka ngo ubwene igihugu. Muga mwibwirizwa shingiro ku karongo ka 39 haravuga ko ata murundi yakwa ubwene bw'igihugu bw'igihugu cy'u Burundi buri mwibwirizwa shingiro. Ariko rimwe muri ivyo bijuju ntibizi n'ibwirizwa shingiro cyariyo. Nibizi nibiri mwibwirizwa shingiro ntabwo bibizi nukuzeze tabyonyene. So perezida ariko rimwe ndabirabe kawe mwatoye ndabirabe yo kuba uhamagara perezida ndabirabe tuzujya ndabirabe nyene yo kwemera ko bose umenga bari n'ubwoba. Nimba mu nama nkengu z'amateka nashinga amateka muri sena mutemeye guhaguruka ngo u Burundi buje ku murongo umusuma fatwe uwagirizwa ubusuma fatwe. Perezida avuze yuko hari abategetsi barunaka banyuruza umutungo w'igihugu azahagarara imbere aberekane bafatwe. Mu gihe mutaberekana cyangwa ngo ahamagazwe abikore nk'uko muri Kenya babikora, mwese muzoba muri amabandi, nimwega muzoba mufukamye igihugu munda muceceke muhore ntimusubire kuvuga ngo ibibazo biterwa na barunaka. Ni mwebwe muzoba muri ko mu bitera igihugu cy'u Burundi. Rimwe abantu nibo bivyarira ibibazo bamara kurangiza bakagenda gutuka abantu ngo nabase b'igihugu bamara kurangiza bakagenda kuvuga ngo za oni nizo zidukenesheje. Mwebwe ni mubikora nk'uko Kenya babikora muri abiko mudatera imbere. Abarundi bamwe ni kujugumira vyonyene